umukoresha mwiza nakoresha kampinga yanje mu gutanga akazi. Ntaraba nkunzi, ntaraba inshuti, ahubwo arazishinga no kuronka ababishoboye bazanye no kugwiza umwimbo. Umukoresha mwiza abera akarorero abo arongoye, haba mu byo avuga canke akora, akirinda guca inyuma y'amategeko, kuko ngo niba uhetse ukigisha uri mu mugongo. Umukoresha mwiza ntagwanya amasendika, ahubwo aja inama n'abayaserukira, bakama baganira iby'umutekano n'iterambere ry'abakozi n'akazi. Umukoresha mwiza ntatoteza abo ajejwe, ahubwo ababera urumuri, akama aberekana ntaryo inzira ihuma n'idahuma, n'ibindi n'ibindi. Bakozi mwese namwe bakoresha, twirimbure rero turabe ko tugendera ubwo buntu kugira twihe iteka, twongere duteze imbere igihugu cacu. None bimeze gute mu bakozi? Twihweje inyifato y'abakozi bamwe bamwe usanga hariho abahororokewe, ntibabe batubahiriza amategeko y'akazi, ugasanga hariho abatonda batevye canke bagasiba ku kazi, hakaba n'abandi bamara ku kazi umwanya urume rumara, canke naho boba bari ku kazi ukarondera ico bariko barakora ukakibura. Hari n'abandi umenga bajejwe kugwanya abakozi bene wabo, bakikundwa kaza ku bakoresha babo mu kurementaniriza ibinyoma abo bakorana, mu kwiyorobeka ku mukoresha kugira ntamenye ububegito bwabo. Abandi nabo ni babugabo bwigaba, ngo jewe sinkogwako, siwe wampaye. Mbere ugasanga nta kindi bajejwe atari guhungabanya umutekano n'iterambere mu kazi. Hari n'abandi kubera ubukene bahisemwo kuba bampemuke ndamuke mu kunyonyeza amatungo rusangi, bagashigikira abanyonyeza bavuga ngo impene irisha aho iziritse, canke ngo uko zivugijwe niko zitambwa, bakibagira ko bariko bicira igiti bicayeko mu ngo kingira ikibaba abanyuruza amatungo rusangi. Ejo ugasanga abakozi barabuze ayo bahembwa, eka n'ibibondo byacu bikabura akazi kuko amashirahamwe bukozemo yatembagaye. Abakozi nk'aba nibo usanga bikumira, bakanka kuja hamwe n'abandi mu gihe bariko baraharanira agateka k'umukozi n'iterambere mu kazi, kuko banyegeza ubwo bubegito bwabo. Abakozi mwese mwomenya ko incungu zacu zagiye hamwe zigaharanira agateka k'abakozi gushika naho bahasiga ubuzima, kuko batari bashigikiye na gatoyi inyifato mbi nk'izo duhejeje kuvuga. Tugasaba abakozi ko mwese mwojijuka mukinjira mu masendika kugira muharanire ibyo murekurirwa n'amategeko nk'uko biri mu bindi bihugu byateye imbere, gutyo muzoba muhagarariye inyungu zacu mu gukomeza ubutungane mu kazi, kuko ahatari ubutungane harangwa amabi yose, harimo n'umutekano muke. Ikizwi kandi kigaragara ni uko ahantu hose hari amasendika akomeye harangwa n'iterambere rirama. Mu bakoresha naho bimeze gute? No mu bakoresha naho nyene, baba abahagarariye leta canke abikorera utwabo karacamwo. Turabona amashirahamwe amwamwe yegukira leta umenga yabaye ikibare c'abayarongoye, aho baja kuyakundaniramwo agahinduka ay'imiryango na mpinga yanje. Igiteye ubwoba gusumba, ugasanga ahari gukora abakozi nka 50 ukahasanga abakozi 500. Amasoko agatangwa hakurikijwe nkunzi, ugasanga n'abayatsindiye bayakoze nabi kuko atabushobozi bukwiye bari babifitiye. Ahandi naho ibiturire ugasanga nibyo byiganje, bigatuma ibintu bizimba bitari kuzimba. Ibyo byose bikaba atacanira.
abaserukira abakozi bagize ngo baravuga bakabita abagumutsi, bagaca babatoteza mu kubakorora amapete canke bakabarungika gukorera kure y'imiryango yabo, mbere hamwe na hamwe bakabafungisha canke bakaba n'abirukana mu buzi, mbere n'ibikorwa by'amasendika bikaburabuzwa. Ingendo nk'iyo ikaba ari ikimenyetso cy'uko ibiganiro mu kazi atakibanza biba bifise aho hantu. Turabona abakoresha batwaza umukazo bakima ijambo abo bakoresha, abakozi babo bakama batuntuye ku mutima, mugabo ntihagire ico bibabwira. None ibi bintu nk'ibi byoba bitanga agateka ku bakoresha? Ibintu nk'ibi byogwiza umwimbu gute? haba namba, ahubwo birabatukisha, bamwe bakitwa abasuma, abandi abagizi ba nabi, abandi bagwanka biyago, abakozi nabo bakiyita bancaho nankwa, bandi mugwanko n'ayandi mazina ateye ubwoba. Twese hamwe rero abakozi n'abakoresha duhindure ingendo, twirinde imishamirano, kuko za ncungu twama twibuka buri itarike imwe y'ukwezi kwa gatanu ya buri mwaka zaduciriye inzira. Ubu rero ni twebwe bo kuyicamwo mu gukurikiza amategeko, kugira amateka y'umukozi n'ay'umukoresha asasagare. Banyakubahwa mwese mutagiye ngaha, bakoresha namwe bakozi, amashirahamwe y'abakozi yama ashikirizana ntaryo ibibazo bibaraje ishinga mu buzi bwabo bwa misi yose. Mugabo rimwe na rimwe inyishu y'ibyo bibazo zikagorana kuboneka kubera umugenzo wo kuja inama n'ingingo hagati y'abakozi n'abakoresha utaratsimbatara neza ngaha mu gihugu cacu. Mu gukingira rero duce ku mayange ibibazo bikuru bihanze abakozi n'akazi muri kino gihe, nabyo bikaba biri mu migwi ikurikira. Ubwa mbere, gutegekaniriza kazoza abakozi n'imyaka yo gukukuruka mu kazi. Ubugira kabiri, amategeko agenga akazi. Ubugira gatatu, ubuzima buzimvye. Ubugira kane, ubwigenge bw'amasendika. Ubugira gatanu, ingene ibiganiro mu kazi bitunganywa. Ubugira gatandatu, gutandukanya ubuzima bwa politike n'ubuzima bw'ubuhinga. Ubugira indwi, itunganywa ry'akazi n'amashirahamwe ya leta. Ubugira umunani, ihindagurika ry'ibihe n'impanuka ziriko zirakurikira. Banyakubahwa mwese muvyagiye ngaha, bakoresha namwe bakozi, imbere yo kurangiza ku izina ry'amashirahamwe y'abakozi, twagomba tubasabe ko ibibazo tubatuye bitoherera ngaha twakoraniye uno munsi, ahubwo mubifata nka nkama mukavyiga mukabinonosora, hanyuma mukazotumako abaserukira abakozi tukarondera hamwe umuti urama. Aha twagomba mbere twibutse ko muri kahise kandi atarakakera cyane ibibazo nk'ibi bishikirijwe abaserukira abakozi baca bahura n'abashikiranganji bamwe bose mu byo bajejwe, hagafatwa ingingo zibereye kandi zumvikanweko. Amashirahamwe y'abakozi arakeza leta ku mbono yifurije igihugu cacu Burundi, igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Amashirahamwe y'abakozi aremeza adakekeranya ko inzira irashe yo gushitsa iyo mbono y'Uburundi igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060 ari iyubahirizwa ry'amategeko kuri buri wese, iyubahwa ry'agateka kazina muntu, ubutungane bubereye kuri bose, gukundisha abenegihugu ibikorwa no gukomeza ibiganiro nyakuri kandi byumvikanwe ko bikaja mu ngiro.
amashirahamwe y'abakozi asaba leta ko mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi abegwa n'igisata c'akazi bose ko bovyigishwa bikwiye, gutyo umwe wese akama azi ico ajejwe mwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi. Amashirahamwe y'abakozi akaba arindiranye igishika cinshi ivyo leta izobazeza kugira twese hamwe tuje ku kivi. Twagira dusozere dusaba ko uyu munsi turiko turamenahaza uwo tubera kirumara, umwe wese mu vyo ajejwe akirimbura kugira dutorere umuti ingorane zihanze abakozi bo mu Burundi. Dukomeze ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, aho gufata amasendika nk'abansi afatwe nk'ayafasha mu iterambere ry'igihugu. Kanatsinda iyo hataba amasendika, abakozi mwese kuva ku ndongozi zo hejuru gushika ku mukozi mutoyi mwomenya ko muba mukora nk'abashumba, nta karuhuko muba muronka konje, urwaye ntuba uvuzwa nk'abandi, uciye usezererwa mu kazi. Amasaha y'akazi aba ari umurengera 15 heures w'iter. Ni amategeko akingira umukozi aba ahari n'ibindi byinshi uno munsi bibakingira tutiriwe turavuga. Ivyo byose byabonetse kubera amasendika yo ku isi yose yahagurutse akabiharanira. Kudashigikira amasendika rero wamenya ko ari gusubiza umukozi mu bucakara, esclavage, no gutera umudugararo mu kazi no mu gihugu. Kuko hari amasendika akomeye mu gihugu arafasha leta mu gushyiraho amategeko meza kandi agakurikizwa, bigatuma akazi gatangwa neza, kagakorwa neza, n'abakozi bagakukukana iteka, imyidogo ikagabanuka mu gihugu, kuko ingorane ziva mu kazi hama zigatandukira mu miryango, gutyo ugasanga umutekano urahungabanya mu gihugu cyose. Ntihahangame umunsi wahariwe abakozi n'akazi, ntihahangame amasendika yashoboye guharanira agateka k'abakozi, ntihahangame ibiganiro mu kazi, ntihahangame akazi kabereye. Murakoze. Arakoze cyane.